Diaspora inasinzira. Okay, ushobora kutwidondora tugusanze hano i Nairobi muri Kenya. Ego, amazina yaje nitwa Liliane Bisemure, umurundikazi, mama w'abana babiri, umushinga naho. Ego Liliane urumwe mu bakenyezi basanzwe ba muri diaspora kenyane no kuvuga abarundi basanzwe ba mu gihugu ca Kenya. Mwebwe nk'umukenyezi amaze imyaka itari mike ngira ngo ishobora kuba irenga nk'ibiri, ibikorwa by'abakenyezi byo bikorwa gute, ingorane muhura nazo zoba ari zihe, mbega byogenda gute kugira ngo umukenyezi wo mu diaspora muri Kenya ashobore kuba? Ego, abakenyezi ngaha muri Kenya ni bamwe mu bantu benshi bariko baraza ngaha muri iki gihugu cyo muri Kenya. Niyo mpamvu nk'umukenyezi umwe yaramaze igihe abarongoye canke abarongoye nababayemwo ndazi ibibazo bitandukanye n'ivyiza duhura navyo. Rero imbere kuri ico kibazo mbajije hariho abakenyezi bwoko butatu. Hariho abahamagawe n'abagabo babo usanga barongoye babana n'umugabo n'umugore. Hariho n'abandi yaje n'umukenyezi ubwiwe akizana wenyene yahora yubatse hariya mu Burundi akazino aje kurondera ubuzima. Uwo nta mugabo ari kumwe ari wenyene. Hariho n'undi murundi kaza ari ngaha ari umukobwa yaje kuyiga ari ku ishure amashuri agahera akaguma bangahanye. Hakaba n'undi murundi kazi w'umukobwa atararongorwa nawe ari ngaha ariko akora ubuzi bwo mu nzu ugasanga akora akazi ko mu nzu. Hakaba hariho n'abandi barundi kazi basanzwe twavuga yuko baje mu majambo make n'ubwo bwoko bw'abarundi kazi bari ngaha. Rero abo ko nyine batandukanye ibibazo byabo biratandukanye. Iyi misi nabonye umurundi kazi araza ngaha kamere ku bakobwa uwo biganye uwo babanye w'umuhungu aramubwira ati erega ino hameze neza hama gacaza akaza aje kurondera ubuzima yaje ngo aramwakiriye agasanga ntafise ashikira aca ashikira muri ya nzu ntimwumvikanye kuza gushikira mu nzu yiwe ntimwumvikanye kuza kuba umugore wiwe ivyo bikaba birabaye ntafise ashikira. Hakaba n'abandi bakobwa baje kwiga ibibazo bafise baraza bakiga abavyeyi bakabarihira hari abasubira mu gihugu n'abasigara no guma ngaha bashaka guma ngaha barindiriye ubuzi. Ivyo n'ibindi bibazo vyaho mu Burundi kazi yize ariko arondera akazi k'ivyo yize. Hakaba n'abandi barundi kazi abakobwa ndacaye ku bakobwa aho usanga baraje kurondera ubuzima ariko akora akazi ko mu nzu. Ako kazi ko mu nzu rero ushaka umurundi kazi agukoresha cyangwa ugasanga akazi ko mu nzu kurakora n'umukenya yaguhaye akazi ugomba kubuze icongereza cyangwa Iswahili bikamugora kamuta kuwa amazi. Ico ni kimwe mu bibazo bahura navyo. Hakaba rero n'abarundi kazi umugabo wiwe yamutumyeko uyo azovyara abure ashike umva n'ahantu hashasha nuramenya baba ngaho muri iyo micungararo ufise abana. Uwo murundi kazi ikibazo ca mbere ahura naco nuko arabura hahera ntafise uwabaza. Uwo murundi kazi yahora akora ibintu mu Burundi ashitse ngaha beka ashemeraye wavuze ikintu c'iterambere ku mukenyezi akimva none je n'igikino ukorwa ngo nteze imbere urugo umugabo wenyene nk'aba rero kumarondera. Rero urabona yuko ivyo nibibazo bimwe abarundi kaze ko arahura navyo vyuko ntamenya hahera kandi hariyo n'ico kibazo cyo kurondera akazi. None ko hariya twiga mu Gifaransa gashaka ugasanga ari umuganga mu Burundi yari umuganga kazi ya infirmière ugashitse ngaho bavuga icongereza nta muntu numwe muri système francophone aho warawiga mu rurimi rw'Igifaransa ngahaza kugwa akazi mu rurimi icongereza nta congereza kujya ataco tuvuga nta congereza bababaza. Rero izo ni ntambamyi zaho wifuza ati ndikinoterera mu bwoko buraho ukera. Hari ikindi kibazo c'uko ugasanga ufise abana sinzi ko abari iyo zini ngwane z'aba diaspora bose twese dusangiye wabyaye tumenye baza kukwibarutsa bacaza baranyaruka ino nta numwe ino buri wenyene. Ivyo ni bibazo turiko turahura navyo ubundi tukaza gukora navyo ukavyara ukabura ukuraba ukora umukozi umugabo ni wakwaramira umugabo ni wakuraba ni wakwaramira Ego tukiraho nyene muherutse gushiraho inzego nshasha ahanini twasanze ico zishira imbere murashira imbere ubumwe mbega nk'abarundi kazi canke abarundi ubona gute umukenyezi canke
umwigeme agiye kifatanya n'abandi mu ishiramwe ry'abarundi ariyo diaspora burundaise isanzwe iba muri Kenya hari cyo byofasha kugira ngo izo ngorane zose muhura nazo zitoregwe umuti? Urakoze none ariko ndaja kandi urakoze kukicisha ko umurundi kazi wese ahari ndamuteye akamu iki gihugu ni kinini ngira mwabibonye aho natembereye nave